urabona hari abantu bashengereye urabona bariko baramesa urabona imiduga baparitse ba abendo wayo bari ngaha basabasi bari ngaha abantu benshi ba Chris urumva abantu benshi abigeme benshi urumva rero Raba Pax ndira kwanza zumuhariya ntuzenye ndazi nga ntibatubona ndira kwanza zumuhariya ipiriva bariko baramwambika sabasi niwe ariko aramwambika murazi ko sabasi asanzwe akora mu bintu by'amafashion urumva ariko bari mu gatwe ngo gateye ubwoba cyane aha rero ngomba ndabagwemwo urumva ngomba ndabagwemwo kizimbabwe Pax twagiye kunzi bakoresha media turabaguye muri tournage rero kawaida hepiriva yes vipi rero safi uko bye uri shehe cyangwa uri iyo ndi hose wageze jewe ndi cawa rero nije munyarusa Chris oya Chris ndakugire naje wavyibagiye byaraheze 2023 ego Sabasi rero kuri ibintu rero maze kubona ko ari Sabasi aza kumwambika Riva nace mvuga ati ibintu rero biza kuba bimubereye cyane Riva rero ni hatari Riva kimwe noba niyumviriye Riva gatoya none ko muje mushitse mukanya eske mukwambara zimuzu woze se wakuyiso wari wambaye umugabo mumukuhega na uyu mugabo wagenda baci uyu mugabo umurazobona muri video uyu mugabo mumuzana muye none maze sivyo none yoze wewe ufite ikibazo cyane cyo kumenya uzobona amasana amasa neza azomenye ko epiriva mu kuzambara izo muzu yari yihaye amazi kuko kuva Bujumbura no ngaha rurerure yashu ngaha abasha aho nka Sabasi akavuga ati ndamuheze noze mutama byahe muce bitoke cyaro none izi plante man kumengo ni ibintu babahometse ko ni umushatsi wacu umushatsi ukomeye nkuko wowe ufite umushatsi mubi kwe wowe ufite umushatsi mubi wava ritaboka we wowe kwambara natamboka wambaye kandi wori kavyonze umujama yamavyonga mu meze sawa monsieur chauffeur gabanya ko kariro iri chauffeur gari iri chauffeur sasa kwanza hii gari hata milioni 10 Juni isikie woga isi kama ni vya hatari sana. Ni ya familia lakini anapasha ya dizia kila kitu bana. Kila kitu unaona mapina lishauza zima parapluie alitia essence ya 200 combien 1250 250,000 250,000 tunasikia tu kuja tu ni essence urayumva essence ya 250,000 iende wapi na wapi alijaza kabisa alijaza hiyo gari inaingia ndani essence ya 250,000 litre 17 70 puis tunahesabia ku 3250 nisamee sana mimi kujikogote bakunzi bakoresha media mumeze neza muri fresh muri bon umviriza abakunzi bakoresha umwana media aha turi mu kibitoki cya Rugombo sinzi ingene bahita neza ino quartier ari mu kibitoki ngo inyeshenza inyeteki inyebiki nibiki ngo mu kiniki urumva ariko na hantu Riva yaje gukorera video y'indirimbo yiwe ya gospel urumva jewe yanse yavuze ati urumva ariko yanse ko nkora n'ikintu na kimwe nanje tamubwira ati Riva ndagerageza uburyo bwose bamaze gushika urumva Pax urabona hari abantu bashengereye urabona bariko baramesa urabona imiduga baparitse ba abendo wayo bari ngaha basabasi bari ngaha abantu benshi ba Chris urumva abantu benshi abigeme benshi urumva rero Raba Pax ndira kwanza zumuhariya ntuzenye ndazi nga ntibatubona ndira kwanza zumuhariya ipiriva bariko baramwambika Sabasi niwe ariko aramwambika murazi ko Sabasi asanzwe akora mu bintu by'amafashion
urumva ariko bari mu gatwengo gateye ubwoba cyane aha rero ngomba ndabagwemwo urumva ngomba ndabagwemwo kizimbabwe Pax twagiye kunzi bakurishwa media turaguye muri tournage rero kawaida happy riva yes vipi rero safi uko bye uri shehe canke uri iyo ndi hose wageze jewe ndi cawa rero nije munyarusa Chris oya Chris ndakukire naje wavyibagiye byaraheze ubu byaraheze 2023 ego Sabasi rero kuri ibintu rero maze kubona ko ari Sabasi aza kumwambika Riva naciye mvuga ati ibintu rero biza kuba bimubereye cyane Riva rero ni hatari Riva ni fresh indirimbo gumburi ni ya gospel canke ni ya vya bindi vya masystem uravye ingene niko ndambara n'uri kanyambika ntuco vyibwira oya hari abambara ukusanga atari gospel ari muri gospel kandi abikora neza kaze Sabasi yavuze ati reka nshigikire uyu muntu ushigikire ariko hari kibazo kimwe noba niyumviriye Riva gatoya none ko muje mushitse mukanya eske mukwambara zimuzu woze se wakuye so wari wambaye umugabo mumukuhega na uyu mugabo wagenda baci uyu mugabo umurazobona muri video uyu mugabo mumuzana muye none maze sivyo none yoze wewe ufite kibazo cyane cyo kumenya uzobona amasanamu asa neza azomenye ko Riva mu kuzambara izo muzi yari yihaye amazi kuko kuva ibujumbura no ngaha rurerure yashu ngaha abasha aho nka Sabasi akavuga ati ndamuheze noze mutama byahe muce bitoke cyaro bayasutse ko gato bayagusutse ko ego director mbere kwanza imodoka yanje ifite climatizer none wumva ariko twe ntitubizi climatizer no ni roza navuye Bujumbura nshiki no ndi mu kayaga novuye kajya kabeo kari kakindi uri fresh naye nkimeze bien uburaronse cireguzo rero ntuzi niyo umuntu avuye bamushizana director ninde director ninde Director Berger Vumilia Production. Berger ni ugomba kumu branding Vumi Production. Indirimbo ni gute yitwa gute no ndirimbo mbe? Iyi ndirimbo niyo gushimira Imana ko yaraturinze umwaka ni munini cyane n'indi myaka myinshi ni vyinshi Imana yadukoreye so kabisa. Ivyo twakora byose ntushaka kwibagira ko Imana ari dushoboza. Ciye nkumbura songo gushimira Imana. Nyongoro. Umutama nyongoro. Ncenda ikum. Ariko ibintu kweri birakobereye buke ariko nkene kubona Sabasi nza kumwemera mbonye kirata mwambika. Ikiratoza kwambara kuri izi mpuzu niho ncanemera rero ati bwabundi wa mugabo ntibamubeshera tugende kwaza ku bakobwa ba Beri turayaga nabo mu nyuma kimya ko Abere ndengerera kumenya hora afise ngaha anje ku bakobwa kwanza ndani Imana yomfa nkasanga bariko barambara aba abakobwa Daniela ariko arikora none Daniel iyi ni indirimbo ya gospel muri ko mwigira ama makeup eske nimwe nagira muri mu bwiza bw'Imana muri ndakwiyongerereza nje ntwa ndi sokote hino ingono batu bari karabyisi urabona muri mu bwiza bw'Imana ariko muri ndakwiyongerereza jewe nayo kwisokoza nibi bikoresha umwana none Daniel wewe ino ndirimbo ya Riva uri mu queen video nawe oya Jesse ntumu queen video narayiririmbyemo uriririmbyemo ijya nema wariririmbyemo wewe naje cy'umukobwa wumva ijye menshi y'abakobwa benshi ni rimwe ni ry'uwanje ni featuring rero niko nabivuga sawa niba ari featuring ndabimenye sivyo featuring we ntiwisiga ibintu byo hari ibyo urabona nisiga jeya Navyo wisiga cyane ariko bana uyu ni wo mu queen video rero queen video muri gospel mu ndirimbo ya gospel muri gospel ntabyo queen video bihari haba umuki aba baking shela wowe ndiko ndakubwira oya aba bariko bayiruka nibiki ko muri ko muriruka ndabi mutangwe kumva isoni none izi plante man
kumengo ni ibintu babahometse ku ni oya n'umushatsi wacu umushatsi wayo umushatsi ukomeye nkuko wowe ufite umushatsi mubi kweri wowe ufite umushatsi mubi uko winyegeza nibiki Gerino mbi witwa gute kura maruri kwanza Shela kura maruri kwa mfe uri vishu love ntibwira ukura muwe ujejwe iki muri no video oya pana gutwenga ujejwe iki muri no video umbu rero ndababaza ku nguvu ujejwe iki uri umudanseze uraza kumunyongera epi uraza gutambira RIVA uza kumutambirako Sindirimbo uko biri kose iza kubirimo ibintu bimeze neza kwe abakobwa urabona yuko ari bien wana fresh bo muza kugira mwambaye konye cyo baraza kubambika ibintu baratwambika barabambika ntibarabereka nivyo babambika cyo murabizi turabizi byo kwambara uri kuvuga ngo nawe cuza hano wowe uza kugira iki muri sine muri uza gutamba gute ndabimenye byabindi makarorero ngeruza gutanga ewa Pax ngo dusubira ino abakobwa amasoni ni hatari sasa rero niba hamwe twavuze ngo irimo climatiser aba petit mwaba mushakiki ego RIVA yahejeje ntibaraheza kumwambika RIVA bajya abakobwa bambwiye ngo baraza kugutambira ko yani byukuntu ko bima ndavuga ati Yesu twakoresha umwanya oya niko bambwiye batamba ivyaye zandi byo gufata ku mavi mu ndirimbo yo kwanjye indirimbo yitwa kwa Nema ni indirimbo ya gospel ni indirimbo yo gushimira Imana nabikubwiye ariko uguma muri za bindi ngene oya nisikimya ni kwa Nema baba kwa Nema haleluya akadanse ni guta akadanse ko muri iyo ndirimbo akadanse wewe urakabona nta kibazo ego RIVA ni fresh none urugendo rwagenze gute kwanza kuva Bujumbura ni urugendo ntigoroshe urazi si hafi twarenze intara n'izindi canke intara imwe gusa RIVA noneho tururahazi wewe iyi ntara turi murayizi ni mu rugombo mu rugombo vyakwera yego mu rugombo twarenze turenga turarenga ni mu Kayanza aha ni hagati ya Tanzania n'u Rwanda ni Kobero ni Kobero ngira bahituko nyene ego RIVA tunoje yaritegekanije gutangura sangapi tournage yaritegekanije gutangura kubu turi saa 8 amasana yengene mu bisanzwe video dushutinga izuba ryagabanuye gato hari umuntu yandugikese inshuti yo muri groupe yawe muri ko murategura ino tournage avuga yuko saa 3 muzoba mugiye kuva Bujumbura nino ntuzenyene muhagenda amasaha ngahe haramaze kwiyagura harabaye ibindi bibazo ukoresha umwanya nese ndiko ndabaza ubwo bazibiye yuko twacerewe cyane naco vyica kuntuze ino nkoni ewa iyi nkoni danje iyi numumanda numuke koresha umwanya mbaza ati indirimbo oya wewe jewe urusaku rwanje narutoye sivyo narutoye nimukore je ndabo kungene abakobwa baza kugutambira je ndabira no musare ico wibagiye basha muri interview zose mbaza utiba udara wibagira oya vyasanditse no bisi nta interview ni watazara musande oya bo mu bisanzwe ndamuzanamo kubera nyene arabiki ko sandi narigeze kubona umengo ntari kuko je umuntu wese arabigano vyanje ari yafisha hejuru ati uyu ari kararaba bose ndababona aha nturi kumbariza muri contre jour wewe uzokameraman akasakazi kanje kuko tumeze uko ntizuba ryado kubita sakazi kanje je ntavyo nzi jewe intuze yanje nimba ari cena gusumbya uburebure cyane Gerino urazi kuri mugufi ego ipiriva bazaberi base nawe gatoya oya hinge regabere sinzi yuko gucungere kimya canka ari aha mu mwanya babode gade barakwaba oya urazi ikintu nogira ndakubaze kuri abe wa muri shangahe kugira aguherekeze muri ibi bikogwa tugomba twambare za zindi wa muri shangahe kugira aguherekeze muri ibi bikogwa RIVA muri shangahe kugira aguherekeze muri ibi bikogwa bo aberi sinovuga ngo no muriha canke ngo nogira gute vyukuri aberi n'inshuti twavanye ku rumubonye mu bikogwa vyanje kabisa menya ko yaje kunshigikira ariko sabasi wa murisha
Sabasa ari ku kazi kandi akora ibintu we bikaze ntimwavanye kure akagira service ati iyambarire mwana urabimubaza ntaco ariko wewe ntawe ure yuko wamuri ariko nawe nyene yashizemwo kunshigikira kuko arazimvye cyane uvuze ngo urihe byose ntiworica ni ntore abapeti ni ntore mukwiye uko peti yangu intore akino ndirimbo irimo ibintu iwawe irimo ibintu umengo n'umurozi fini bituganye tuanze berje namababa y'inkoko canke y'imbate mwari bakotesha ngapi biriva yabakotesha ngahimwe Samir njo mingi sasa po munaniua sasa na izo ni ndogo kubera ari inshuti nyene kubera n'umugenzi kandi turamuzi yuko ari cyamamare wao bali taboka we wo kwambara natamboka wambaye kandi wori kavyonzo umujama yamavyonga mu bintu sawa safira kimuko biera ki turashima mwiteze yuko ino ndirimbi biza kugenda gute uno munsi tuvyiteze neza yuko biza kugenda neza naye nubizi ibintu by'abastari ngene bimeze bimeze neza ariko ni ya gospel musireti gusa ni wingi unaona sio busani kwanza wikora kijua kwanza iki si nini bagi yamagaye ni gihugu yamo kirundi bakitwa tiyangu mwakira ibintu byanyu by'abarozi ibi si by'abarozi hey si bya akasaga kunga agakuze isimana ni yakuku nakaranga bazi akaranga sawa umviriza rero Pax ngo tuyage gatoyi kugira dusoze monsieur chauffeur gabanya ko kariro iri chauffeur gari iri chauffeur sasa kwanza hii gari RIVA ni ya likotesha hii gari ni ya familia ni ya familia mbona kunambia ngo alikotesha hata milioni 10 Juni isikie woga nisi kama ni vya hatari sana ni ya familia lakini anapasha ya dizia kila kitu bana kila kitu unaona mapina alishauza zima parapluie alitia essence ya 200 combien 1250 250,000 250,000 tunasikia tu kuja tu ni essence urayumva essence ya 250,000 iende wapi na wapi alijaza kabisa alijaza hiyo gari inaingia ndani essence ya 250,000 litre 17 70 puis tunahesabia ku 3250 nisamee sana mimi kujikogote sawa bakunzi bakoresha umwanya media bye bye reka ndabashimire cyane ibikorwa bindi bibandanye turasubira hanyuma ariko murabonye ukungene preparation ukungene imiteguro iri kiragenda.